Yohola everyone nkuko bisanzwe mubibona iyi ni Indundi TV atakwitagira kugira ibazanire udusha muri entertainment canke muziki Indundi canke mutundi tuntu twose tujejwe na entertainment. Iyi ni Indundi TV ni Alan the Real Saturday, inyuma ya kamera ni Epimake nkuko mubibona, nahandi turi ni kuri Karera Beach itariki 29 z'ukwezi kw'indwi 2018 ni Pamoja Festival yamitunganywa buri mwaka. Hari byinshi gwe mugumana natwe mugwe murabo uko bimeze, hari stage iteye ubwoba, hari stage imeze neza cyane. Abana babomotse ni benshi cyane, ariko nkuko turiko turabibona ni haruzura nkuko dusanzwe tumenyereye ibindi biteramo. Nibaze yuko biza kugenda neza, kumara natwe kugumuraba update za Indundi TV. Utibagira kugira subscribe na share, like, commentaire kugira uvuga ibyo wabonye muri hano. Ya nkuko nari nabibabwiye, hari abantu benshi ngaha turiko turabona umuntu yambaye ibintu by'ikirundi, abenshi bivuza kumenya rinde. Urashobora kubibwira bro? Ego ndi Hervé, umwe mu bari mugiziri mu mugwindanga karanga trop amagaba ukorera mu gisagara ca Bujumbura. Ya tuwabasanze hano muri Pamoja Festival. Iyi Pamoja Festival muyibona gute? Nitwe dusanzwe tumenyereye imigwi itambika irundi, mwe mwavyakiriye gute? Ego turashimye cyane ubwa mbere ukuntu Pamoja Festival bayitunganije, ko biraboneka neza, biragaragara yuko bahaye akanya keza imico n'akaranga vy'ikirundi. Uretse ko turabakirisu turasenga mu madini atandukanye, ariko twese cyo duhura ko niko turabarundi, ni kuvuga umuco w'ikirundi turawusangiye. Ya na festival angahe mwari mumaze kujamwo? Iyi mbega iyi festival ubona itandukaniye he n'izindi festival zimaze kuba muri iki gihugu? Ego amugwe amandanga karanga amagaba amaze kuja mu festival menshi, ariko turavuga yuko Pamoja Festival nimwe mu festival amaze kugira izina, namwe mu festival amaze kugira isura hano mu gihugu cy'u Burundi. Ego ni festival idasanzwe cyane, iha akaryo abaririmbyi canke urwaruka rufise impano zitandukanye ruri muri hano muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Yo wowe nk'umusore uri mu mugwindanga karanga, nakahe kamu uhamagariye urundi rwaruka kugira guitabire ibikorwa ndanga karanga by'igihugu cy'u Burundi? Ego nk'urundi rwaruka gogo no rutumirirana cyane gukunda umuco ndundi, kubera ugiye kubiraba niryo tunga Uburundi bufise, ahantu hose umurundi ashobora gushika akishimira, kandi abantu bose bakamuha icubahiro. Ni kubw'imico kama y'ikirundi n'imico ndangakaranga y'ikirundi. Ego no rutumirira rero ruhurumbire na cyane umuco ndundi, kubera iyo bavuga ngo iyo utaye ngo utaye akaranga abatayibanga. Nico bituma rero kubw'ivyo no tumira urwaruka rw'Uburundi yuko bokunda umuco wabo w'ikirundi, bakongera bakawukundisha n'abandi. Niko karanga muntu ko mu Burundi rusanzwe dufise. Yango niko karanga mu Burundi dusanzwe dufise. Ko bwawe abanyagihugu babakiriye gute muri kuri stage? Ego ubwa mbere na mbere twashimye ukuntu byaboneka, byagaragaye yuko abantu benshi tugiye hejuru kuri stage ntibari bamenyere kubona abantu b'imico n'akaranga. Byagaragara no mu maso, bamwe bamenga baratangaye, ariko none babonye ko no mu mico n'akaranga turashobora guhibongoza, tugahibongoza tugerekana umuco ndundi ko ushaka kuwuhibongoza gusumba uko bari babiziga. Ego abantu batwakiriye neza cyane, byaboneka ko badutangariye kandi bahimbawe no kuntu twerekanye umuco w'ikirundi, byagaragara no mu maso. Yongo abantu bari bahimbawe cyane. Harakantu mwatanguje umengo nitwasobanukiwe neza, mbega kajya kantu mwagakuye? Ego navuze ati uretse yuko dukora imico n'akaranga dusanzwe turabakristo, rero kuba turabakristo natwebwe ntibitangaje, ko turafise amadini dusanzwe dusengeramo kandi turemera Kristo kanatsinda tuko dukora imico n'akaranga. Yango barakunda imico n'akaranga, reka tubashimire ku kanya mwaduhaye. Sawa murakoze. Nashimiye Indundi TV kubona mwatuyumviriye nka bamwe mubashe kugira ico berekanye muri Pamoja Festival. Murakoze cyane. Nizere ko ibintu bigiye kubandanya bimera neza mu event atandukanye. Ego turabishimiye na cyane tongera dutumira n'abandi basanzwe batunganya ibi biteramo hamwe n'ibi, yuko boza baratanga akaryo ku mico n'akaranga, na cyane kugira dushobore kuduza itunga ry'iwacu Burundi, tugerekane yuko natwebwe dushobora kuvyerekana ku rugero mpuzamakungu, na cyane bihereye hano iwacu mu Burundi. Tonga dutumirira n'abandi binyamakuru bikora nk'Indundi TV guhurumbira na cyane ugwaruka gogo kuba gogo rufise itunga ridasanzwe kandi ushaka kwerekana ibihe biri imbere n'ibihe biri imbere. Turabashimiye na cyane nk'Indundi TV kutuyumvira nka trop amagaba. Turabashimiye natwe. Yongo ntibashobora kwerekana imico n'akaranga hanze y'igihugu, na cyane mutarabanza kubafata umugongo mwebwe w'igihugu. Abana baba ntitwitaho mu giti, nimwitabira imico n'akaranga ko byigisha byinshi. Iyi ni Indundi TV, gumana natwe mugwo muraba update mu tuntu twinshi dutandukanye. Ja bless.